Iradukunda Grâce Divine bakunze kwita DJ IRA yavukiye Igitega mu Burundi. Yatangiye umwuga wo kuvanga umuziki mu mwaka wa 2015 ayifashijwemo n'amabyara we DJ Bisoso ubwo yanamaze kwimukira mu Rwanda. Yahise atangira kwigaragaza mu bitaramo bitandukanye harimo nk'irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar mu mwaka wa 2016. Muri uyu mwaka wa 2025 tariki 13 z'ukwezi kwa gatatu DJ IRA yahawe ubwenegihugu bw'u Rwanda na Prezida KAGAME ubwo yaramaze kwimwisabira. Amazina yanje nitwa Iradukunda Grâce Divine canke DJ IRA izina ry'akazi. Ikindi nukubashimira kandi ukuntu umwana w'umukobwa abona amahirwe nk'undi mwana wese w'umuhungu. Iki gihugu je ndakiboneye nk'umugisha udasanzwe, nyakubahwa dukunze guhurira ahantu henshi mu event kari akazi k'ujubyina nanje ndumaje bakuvyinisha. So icifuzo canje kwari kubasaba nationalité y'u Rwanda, nkitwa umwana w'umunyarwandakazi nkibera uwanyu. Murakoze. Ni principle ndabikwemereye, ahasigaye bikurikiranye. Uretse kuvanga umuziki, DJ IRA ni umushabitsi n'umunyamideli. Akaba yaragaragaye mu bitaramo bikomeye nka Basketball Africa League, Trace Award na Festival 2023. DJ IRA akaba ari umwe mu ba DJ b'igitsina gore bakunzwe hano mu Rwanda ndetse n'i Burundi iwabo aho avuka.